Diniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'igisata c'intwaro ibereye. Nawe ikaze rero muri ano makuru bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwe muri nga mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose ukarizitana mu ndinganizo nshasha abadukurikirana bari mu bisagara bitandukanye abadukurikirana bari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabakengurutse cyane mbakaze muri ano makuru. Ni mu gihe nga mu gihugu c'u Burundi uko ubutegetsi bwagiye burasimburana ariko kandi na kudeta zagiye zirongerekana cyane. Ni kudeta zagiye zirabaho mu bihe bitandukanye ndetse no kuri imanda ya mbere ya President Evariste Ndayishimiye haravuzwe kudeta inshuro zitari nke. Ivyinshi bikivugirwa na President Evariste Ndayishimiye ibindi bikandikwa mu bimenyesha makuru bitandukanye. Akarorero mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa Nyakanga nibwo havuzwe ko uwahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yashatse guhirika ubutegetsi agakora ko President Evariste Ndayishimiye. Ico gihe bunyone yarafashwe arapfungwa kuri ubu aridegemvya muhiriwe. Saho gusa honyene havuzwe kudeta muri iki kiringo ca mbere ca President Evariste Ndayishimiye kuko inyuma y'umwaka gusa President Evariste Ndayishimiye yaragize ingendo zitandukanye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse acabandaniza no mu gihugu ca Cuba. Ico gihe we n'umutambukanyi wiwe bamaze n'indwi zibiri bari hanze y'igihugu c'u Burundi. Ico gihe vyaravuzwe cyane mu menyesha makuru ndetse ni radio na televiziyo by'igihugu bikikuzwa n'abasoda. Ico gihe bakavuga ko hari himirije kuba kudeta ariko ikaburizwamwo na General Prime Niyonga barongo ibiro bikuru vy'igisirikare. Ni nako kandi ibihuha mu bene gihugu vyariko birongerekana bivuga ko Prime Niyonga ari we yari yateguye iryo tembagazwa. Ivyo nta bimenyetso twari tubifitiye kandi none ayo makuru nayo yaravuzwe. Haciyemwo umwaka mu mwaka w'2024 nibwo President Evariste Ndayishimiye yakora amosozi imbere y'abarundi bose avuga ko hari bamwe mu bategetsi bipfuza ko ubutegetsi bwe butembagara kubera ibura ry'igitoro. Aha yavuze ko bariko barakoresha igitoro kugira ngo bamutembagaze ku butegetsi. Ibi abene yugo baravyumviye n'amatwi yabo mbere benshi batangura kuvuga ko rwa ruruyeri President Evariste Ndayishimiye ariko aragerageza gukoresha kugira ngo yikure ko wari umushikiranganje wa mbere ari we General Gervazi Ndyakobo cy'abatazira ndakugarika. Nkuko rero vyagiye biravugwa harandi makudeta yagira abanga mu gihugu c'u Burundi ayo ngayo akanashigwa mu ngiro. Kudeta tuza kugaruka ko yabaye canke istembagazwe ku butegetsi ryabayeho tuza kugaruka ko nitembagazwa ryabaye kugenekerezo ya 2025 mu kakaro umwaka w'1996 itembagazwa ryakozwe na President Pierre Buyoya atembagaje Sylvestre ntibantunganya. Ni mu gihe benshi baba bifuza kumenya ivyagiye biraranga ubutegetsi bwa President Buyoya kuva yitavye Imana kugenekerezo ya 17 Kigarama umwaka w'2020. Ababisaba barongerekanye rwose kandi birumvikana ngo babe benshi babisaba. Haraciye imyaka myinshi cyane uyo yavuye ku butegetsi mu gihe bizwi ko 60% y'abarundi bafise imyaka iri munsi ya 30 ugwaruka akaba nago rukurikirana cyane amakuru abariko agezwe ko. Ku munsi w'ejo rero nibwo twaronse ubutumwa bw'abadusaba kubageza ko byinshi mu byaranze ubuzima bwa Petero Buyoya cyane cyane ariko tukagaruka kuri kudeta yakoze kugenekerezo ya 5 mu kakaro umwaka w'1996 murantunge umwaka w'1996 akuye ko Sylvestre ntibantunganya. Tugiye rero kubica iya nino tubageze ko ivya Pierre Buyoya urugendo rwe rwa politike ndetse n'ingene yakoze iyo kudeta. President Buyoya yavutse kugenekerezo ya 2024 Munyonyo umwaka w'1949 muri commune Rutovu mu ntara ya Bururi yahahora. Yavukiye mu muryango usanzwe nk'abandi barundi benshi abavyeyi batize batunzwe n'uburimyi n'ubworozi. Yakuriye aho mu Rutovu ni naho yize amashuri matoya n'igice ca mbere cyayisumbuye. Abamuzi bakavuga ko yari umwana aciye ubwenge rwose. Hari n'abavuga ko hoba hariho umwaka w'amashuri mato yo barasimbishijwe kubera yatahura n'ingoga ivyigwa ariko nta cemezo cavyo dufise ngo tuvyemeze. Mu gitabo ciwe Mission Possible
Petero Buyoya avuga ko ukwiga kwiwe agukesha nyina yagiye kumwandikisha be n'ubukerebutsi yari afise mu kwiruka. Se ntiyari yifuza ko yiga, ahubwo yashaka ko amufasha kuragira inka. Akaba aranditse ko mu gihe yashaka kumubuza kuja ku ishure yirutse akamusiga. Yananditse ko icambere cyamutumye ahurumbira ishuri ari ukubera yari yifuza kwambara ikabutura n'ishati yabonana abanyeshure mu gihe abandi bana bose bari bambaye maridadi. Ageze mu ishure rero ko yaranzwe n'umwete udasanzwe n'inyota ikomeye y'ubumenyi. Nk'umwana w'incabwenge, Petero Buyoya yarungiswe mu mwaka w'1967 kwiga mu gice ca kabiri c'amashure yisumbuye mu gihugu c'Ububirigi, École Royale des Cadets i Buruseli mu Bubirigi. We nyene akavuga ko iryo shuri ryari rimeze nk'ishure risanzwe, rikongera rikaba ishure ritegura abazinjira mu gisirikare. Kuva mu mwaka w'1970 gushika mu mwaka w'1974 yize kaminuza y'igisirikare mu gihugu c'Ububirigi nyene, École Royale Militaire. Inyuma gato yaraciye mu ishure ryigisha gukoresha ibiduga vy'intambara, École d'application des troupes blindées. Mu kurangiza amashure yiwe ya kaminuza, Petero Buyoya yakoze ubushakashatsi ku ntambara yo kwikukira kwa Algeria, gutya aramenya neza urugamba rwakozwe n'umuhari FRN kugera ku nsinzi yo mu mwaka w'1962. Igihe ari ku butegetsi, ubwo bumenyi bwaramufashije gutahura ingene imihari y'inyeshamba ibitunganije narirya nawe yatwaragwana n'imihari itari mike. Amashure yiwe ntiyagarukiye ngaho. Mu mwaka w'1975 yaragarutse mu gihugu. Mu mwaka ukurikiye acarungikwa kwiga mu ishure rya gisirikare ry'Ubufaransa, École Militaire Spéciale du Saint-Cyr. Kuva mu mwaka w'1976 gushika mu mwaka w'1977, aho hose yari mu gihugu c'Ubufaransa mu iryo shure rya gisirikare. Mu mwaka w'1980 yarasubiriye ararungikwa mu ishure ryo kurongora ingabo i Hamburg mu Budagi, Académie de Commandement de la Bundeswehr, aho yamaze imyaka 2. Petero Buyoya azwi nk'umurundi yasomye ibitabo vyinshi, kanatsinda we nyene yivugira ko amashure aduha inguvu zo gushobora kwiyigisha twebwe nyene. Kubwiwe amashuri aduha ubumenyi buke cyane ngo dutegezwa kuguma turondera kumenya vyinshi bishoboka. Iyo ni impanuro abakiri bato bakwiye gufata nkama kwisi y'ubu. Petero Buyoya rero yavuga indimi zine, yavuga Ikirundi, Igifaransa, Icongereza ndetse n'Ikidagi. Buyoya yashinze urugo rwiwe inyuma yahatahukiye mu gihugu mu mwaka w'1975, akaba yarubakanye n'umwigeme Sofia Ntaraka, benshi tuzi ku izina rya Sofia Buyoya. Bibarutse ibibondo 4, umuhungu n'abakobwa 3. Abana babo barakuze, barashinze izabo mu bihugu bitandukanye. Perezida Buyoya kandi akaba aritavye Imana asiga mbere abuzukuru. Reka tugaruke rero ku mabanga Petero Buyoya yagiye arazezwa mbere yuko twinjira mu vy'urugendo rwewe rwa politike. Mu kazi kiwe ka misi yose, Petero Buyoya yabaye intwazangabo mu gisirikare, kuko yagiye araduzwa bisanzwe mu mapete no mu mabanga atandukanye. Igihe atahutse mu Burundi mu mwaka w'1975, Lieutenant Buyoya yahawe kurongora iporoto nk'uko bigenda ku zindi ntwazangabo. Kuva mu mwaka w'1977 gushika mu mwaka w'1980, Kapiteni Buyoya yararongoye escadron Igitega, ijambo escadron mu makambi akoresha ibiduga vy'ingwano, nico kimwe na kompanyi mu makamba asanzwe. Ahaviriye kwiga mu Budagi rero mu mwaka w'1982, komanda Buyoya yaganywe kurongora ikambi ikoresha ibiduga vy'intambara. Mu mwaka w'1984, Major Petero Buyoya yaganywe kurongora ibiro bijejwe imyimenyerezo n'intambara mu biro bikuru vy'igisirikare, no kuvuga chef du bureau charge de l'instruction et des opérations à l'état-major général. Ayo mabanga rero niyo yajejwe gushika ashikira ubutegetsi kwigenekerezo ya 3 Nyakanga mwaka w'1987. Mu kiganiro yatanze mu mwaka w'2012, Petero Buyoya yavuze ko ari we yagira kabiri mu biro bikuru vya gisirikare. Amaze kuba umukuru w'igihugu ntiyigeze yongera ipete rya gisirikare nk'uko bikunze gushika ku bandi, yagumanye ipete rya majoro. Mu mabanga yiwe y'indongozi mu gisirikare, Petero Buyoya yavugwa ko yari umuntu akara atemera akajagari na gato, ariko kandi agakunda cyane abasirikare bato bato.
nk'akarorero baravuga ko ari umukuru w'ikambi atashobora kwihanganira umusirikare yambaye ikirato kidasize neza canke imigozi y'ikirato idafunze neza canke impuzu zitameze neza. Ariko kandi yari indongozi yiyegereza cyane abasirikare bato bato, yagenda gusangira imfugurwa n'abasuda batoyi akama azi uko babayeho. Yabagiye mu myimenyerezo mu mashamba yabaho ubuzima abandi basuda batoyi babayeho, yemera gufatwa nk'umukuru. Abasoda bamwibukira kandi mu mupira w'amaguru aho yakina cyane n'abasuda bato bato, akaba ari nawe yatunganya inkino hagati y'amakambi, ibitahora bikorwa n'abakuru b'amakambi ubundi. Ivyo vyatumye akungwa cyane n'abasuda batoyi mu gihe igisoda carimwe imyidogo myinshi kuva aho Perezida Bagaza ashiriyeho itegeko ko abasuda bato bato bazohora basubizwa mu buzima busanzwe bamaze imyaka 6 mu kazi. Nkuko navyo tuzobibasubiriramwo makuru yacu tutegura. Reka noneho tugaruke ku buzima bwa Petero Buyoya mu mabanga ya politike. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1979 Petero Buyoya yarinjiye muri komite nkuru y'umugambwe umwe rudende UPRONA, aho yinjiye nk'umwe mu baserukira intwara miheto. Muri ico gihe inzego zitandukanye z'igihugu zarasorokirwa muri komite nkuru ya UPRONA, naho yari muri urwo rwego nta benshi bari bamuzi mu gihugu kiretse abasirikari. Ni nayo mpamvu aho abarundi benshi bumva izina ry'iyo mu radio ku igenekerezo ya 3 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987 batangaye kuko batari bazi uwo mukuru w'igihugu mushasha. Reka dutangurire kuri coup d'etat yakoze ku igenekerezo ya 3 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987. Ku mutaga w'igenekerezo ya 3 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987 mu gihe umukuru w'igihugu Colonel Jean Baptiste Bagaza yari mu nama i Quebec mu gihugu ca Canada, abasirikari bihereje amabarabara ya Bujumbura baracakira ibibanza bikuru vy'igihugu. Iradio y'igihugu yaguma itanga umuziki wa gisirikare gushika abarundi bumva Major Michel Mibarurwa asoma itangazo ry'igisirikare. Iryo tangazo ryamenyesha ko Yohani Baptiste Bagaza abogojwe mu mabanga yo kurongora igihugu, umugambwe na leta. Ryahagarika kandi bwirizwa shingiro, inama nshinga amateka na leta, ryugara imbibe zose z'igihugu, ryashira amasaha abantu batarekuriwe kuva mu ngo zabo, rikanabuza abarenga 5 gukoranira hamwe. Ryatangaje ko hashizweho kandi inama garukira gihugu irongowe na Major Pierre Buyoya. Haci iminsi 2 Major Pierre Buyoya yarashikirije ijambo abarundi bose, ijambo ryo gusigura ivyatumye intwaro y'abagazi itembagazwa. Major Pierre Buyoya yahavuye yemezwa na bagenzi we nk'umukuru w'igihugu, arashinga leta, abatanguye gutyo urugendo rw'imyaka 6 arongoye Burundi. Muri Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990 ikoraniro kaminuza rya UPRONA ryaratoye Perezida Buyoya mu mabanga yo kurongora UPRONA, cyo kimwe nab'imbere yiwe kugira agira kurongora igihugu no kurongora umugambwe umwe rudende w'ico gihe. Ivyo vyahavuye bihinduka mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1992 amaze kwemera umuzo w'imigambwe myinshi, aho uburongozi bwa UPRONA bwahawe umushinga ntahe Nikora Mayugi muri Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Perezida Buyoya yaritoje mu matora ya mbere y'umukuru w'igihugu inyuma y'isubizwaho rya demokrasi mu Burundi, agira ko aratsindwa acasubirirwa na Perezida Michel Melchior Ndadaye muri mukakara umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Ico gihe Perezida Buyoya yaratangaje amakungu kuko yabaye mu bakuru b'ibihugu bake cyane muri Afrika bemeye gutsindwa mu matora muri ico gihe, kuko benshi bahitamwe kwiba amatora. Kuva avuye ku butegetsi muri mukakara umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 gushika asubira garuke muri mukakara umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996, Perezida Buyoya nta mabanga ya politike yari afise. Nta nico yanavuga mu bijanye n'ingene igihugu cari gitwawe. Ico gihe yashinze ishiramwe ryigenga Fondation pour l'unité, la paix et la démocratie. Ishiramwe ryarakoresheje ivyigwa n'amanama ajanye no kwiyumvira ku nzego z'igihugu, ryarubatse amashuri 5 mato mato, ishuri ryisumbuye n'ishuri ryigisha imyuga urwaruka be n'ikigo cyo kwakira imfuvyi. Rero ku igenekerezo ya 25 mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 umushikiranganje wo kwivuna abansi muri leta ya Perezida Sylvestre Ntibantunganya yamenyesheje ko igisirikare gihanuje abantu batari bake cahisemwo Perezida Pierre Buyoya ngasubire kurongora igihugu cari kimaze iminsi mu kajagari. Perezida Buyoya ntiyigeze yemera ko iri rya kabiri yatembagaje ubutegetsi, ahubwo yakunda kuvuga ko yemeye kwitaba akamu ko gushayura igihugu cari kigeze habi.
ubwo ubutegetsi bwamaze imyaka indwi y'intambara n'ibiganiro bitandukanye. Kwigenekerezo ya 30 Ndamukiza umwaka w'2003 Perezida Buyoya yashikirije ubutegetsi cegera ciwe Domitiano Ndayizeye nkuko vyategekwa n'amasezerano ya Arusha. Inyuma yaho Perezida Buyoya yabandanije politike nk'umukenguza amateka nkuko vyategekanywe n'amasezerano ya Arusha nyene. Ikibanzo cavuye gifutwa ku bahoze barongoye igihugu igihe hatowe ibwirizwa shingiro rishasha mu mwaka w'2018 hari mu kwezi kwa Rusama. Imbere yaho Perezida Buyoya na bagenzi be bahoze batwara Burundi, Perezida Bagaza na Perezida Ntibantunganya na Perezida Ndayizeye baranditse urwandiko rwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza mu mwaka w'2015. N'urwandiko rwavyaye urwanko rudasanzwe rwa Nkurunziza kuri abo bamubanjirije kurongora igihugu. Mu kwezi kwa Kigarama umwaka w'2018 ubutegetsi bwa Nkurunziza bwasohoye umutahe mpuzamakungu wo gufata Perezida Buyoya. Muri gitugutu umwaka w'2020 sentare nahinyuzwe umuciro munyororo w'ubuzima bwose imwagereza ko yagize uruhara mu igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993 icatigeze yemera akaba yarasandavye yarutse kumenyesha ko yifuza kuburana ku mugaragaro ugo rubanza. Reka kandi tugaruke no kuri Pierre Buyoya ku rubuga mpuzamakungu. Kuva avuye ku butegetsi Perezida Pierre Buyoya ari mu bahoze barongoye ibihugu vyabo bubashwe cyane mu makungu. Hagati y'umwaka w'1993 n'umwaka w'1995 yashizwe mu rwego rw'abahanuzi ku bijanye na Afrika rwatunganijwe n'icegera cy'umukuru w'Ibanki y'Isi yose ajejwe Afrika. Yararungitswe gukurikirana kandi amatora yo mu bihugu bitandukanye vya Afrika nka Afrika y'Epfo mu mwaka w'1994, Guinea Bissau mu mwaka w'2005, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'2006, Mauritania mu mwaka w'2006 ndetse n'umwaka w'2007. Yararungitswe kandi gutunganya ibiganiro hagati y'abanyepolitike mu bihe vy'injyane mu bihugu nka Centrafrica. Mu mwaka w'2007 nibwo yagiye muri Centrafrica ndetse no mu mwaka w'2008 aja muri Mauritania. Yarakoze ku matati yabaye mu bindi bihugu bitari bike vya Afrika ari kumwe n'abandi bahoze barongoye ibihugu aho ni nko muri Kenya, Somalia na Sudani y'ubumanuko. Perezida Buyoya yaratumye mu manama mpuzamakungu yabereye mu bihugu bitari bike wasanga yiga ibibazo bikomeye bivuga nko kuri kazoza ka Afrika. Perezida Buyoya yarakoreye kandi amashiramwe mpuzamakungu atari make. Akiri umukuru w'igihugu yararongoye amashiramwe nka CPGR, CAC na OBEC. Amaze kuva ku butegetsi yarakoreye ibikorwa bitandukanye amashiramwe mpuzamakungu nk'ishiramwe mpuzamakungu rihuze ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa OIF, CAC n'umwe bwa Afrika. Kuva muri gitugutu umwaka w'2012 yaramaze imyaka 8 ari ntumwe dasanzwe y'umwe bwa Afrika muri Mali na Sahel. Amabanga yatanzwe imihoho muri Munyonyo mu mwaka amabanga yatanzwe imihoho mu mwaka w'2014 yaritoje mu kibanza cy'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe ry'ibihugu bivuga igifaransa OIF. Abazi Perezida Pierre Buyoya bo bamuvuga gute? Umuravye ku mafoto no mu mavideo y'abarongoye ibirori bitandukanye nk'umukuru w'igihugu, Perezida Buyoya yari umuntu atinyitse cyane. Abo yarongoye mu gisirikare nabo nyene bamuvuga nk'umurongozi atinyitse kandi ntiyakunda abantu bafyina mu kazi. Ico ategetse cyategerezwa gukorwa kandi kigakorwa neza. Abamubonye mu gisirikare bakamuvuga nk'umusirikare w'inguvu kandi anonotse cyane. Kanatsinda yari bitumwa ko muri vyinshi mu buhinga bwa gisirikare, umukomando, umusirikare akoroka mu ndege, umuhinga w'ibikoho bikomakomeye n'ibiduga vy'intambara. Benshi bakamuvuga ko batigeze bamubona rushe kandi atarazi kwigira umukuru, ahubwo yakora ibikorwa vyose hamwe n'abandi basirikare. Nk'umutegetsi ni gake yaboneka ari karatwenga. Ariko abashoboye kumwegera bakamenyerana bamuvuga ko yari umuntu aganira neza cyane. Bose bahuriza kuvuga ko yari umuntu yumviriza rwose we akavuga make. Perezida Buyoya yari afise abagenzi benshi cyane mu isi yose. Mu Burundi naho mu moko yose. Mu Barundi hariho abamu ishusho ry'umuntu afise ubwoko yanka, ariko abamuzi neza bose ngo bavyamirira kure. Yari umuntu ashikirana n'abarundi b'amoko yose ku buryo anafise abakwe bava mu moko adasa y'abarundi. Ikindi bamuvuga ko kandi kuva kera nuko ari umuntu akunda gusoma cyane ibitabu, yari umuntu akunda gusoma cyane ibitabu no kumenya ibiba mu bindi bihugu bitandukanye ku isi. Akiri ntwaza ngo mu gisirikare bakunda kuvuga ngo ko atanywa inzoga ahubwo ko no mu kabare bamusanga ariko asomerayo ibitabo. Ibitabo ntiyabisomye gusa, yaranavyanditse.
be na President Sylvestre Ntibantunganya nibo bonyine mu bahoze barongoye Burundi bamaze gufata akanya bakandika ivyo baciyemwo nuko bibaza kazoza ku Burundi. Uretse igitabo cyo kurangiza amashuri yanditse ku rugamba rwo kwibohoza muri Algeria, yaranditse kandi igitabo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 yise Mission Possible Plaidoirie pour la paix au Burundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 naho yasohoye igitabo citwa Négociation inter-burundaise une ligue marche pour la paix. Abazi Perezida Buyoya bakemeza ko Urundi na Afrika vyari bibuza umugabo adasanzwe kandi w'incabwenge hoba mu gisirikare ndetse no mu gisata ca politike. Ibi rero ivyo tugarutse ko muri kano kanya, gusa nanone kuba bavyifuza tuzobageza ko ingene hagiye haraba amakudeta atandukanye ngaha mu gihugu c'Urundi ndetse n'ubuhinga abarongoye igihugu canke se abateye ayo makudeta bagiye barakoresha. Bikagaragara ko abenshi muri ayo makudeta bagiye bayakora bagendeye ku ishavu ry'abanyagihugu kubera iyugarwa ry'amashengero, ishavu ry'abasirikare bato bato baguma birukanwa, amatati ya leta na Eklezia, imigendanire mibi n'ibihugu vya Buraya ndetse n'ivyo mu karere ndetse n'imigendanire mibi hagati ya bamwe mu baperezida. Nimwe kandi hari n'ibindi tuzobageza ko vyingene bagiye barabikora, harimo nko kubika ibanga ku rugero rudasanzwe, igikorwa bagiye barategura imyaka myinshi, kumenya gukoresha inzira utwara igihugu adashobora kwibaza, kuba uhagaze mu kibanza ciza mu gisirikare ku buryo uba ushobora gufata ingingo kandi ukabuzi amabanga yose y'igisoda, ndetse no kumenya igihe ciza cyo gukoreramwo abanyagihugu n'amakungu bakabitahura. Ngarero amakuru tubafitiye muri kano kanya, fyonde subscribe canke sabone ne butarafyonda ko kugira ngo tuzoshikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari wose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Mpuza TV, Imana bahezagira mu bikorwa byanyu byose muri murakora, amakuru yacu n'ibiganiro vyo birabandanya kuri uyu munsi.